mbega ingene ari vyiza bishikijwe vya bindi igihe Gaburiyeli yavuga ati nta n'umwe yamfashije uretse Mikayeli umugabisha wanyu. Ibintu byose biri hariya mu ijuru byose ibisigaje gushitswa ubu wewe urabibona biriko birashitswa byose mbere mu buryo busanzwe, kuko igihe yavuga ati benje mfasha wamenga yoba ariko aravuga ibyo kumufasha by'ibintu bisanzwe, kuko ni gute umuntu aryamye agwaye we wamufasha atari uko womuvyura ukamukuraho ukamushyira ahandi. Aho rero umuntu ategeza kugira amaso yo mu buryo bw'imwemu. Nti William ndagufashe gute? Ati mfasha benje mfasha. Sinibuka ko hariho mwene data, sinibuka ko ibi nigeze kubivuga, sinzi ko bahari mu kwa 12 mu mwaka uheruka guhera waheze, niho namubwiye nimba ntegerezwa kugupfira William navyo nobikora. Acaranuma aratekana, acareka kurira. Reka we ntiwariko urarira nivugana muri jewe, ariko ntiyarakiri ko ararira. Rero ubu umuntu agiye mu byo gusubira inyuma nkibaza ni kubera ko navuze ivyo hamwe nuko gufashwa yarakeneye. Mbega ni gute umuntu yoca avuga ati ko akeneye no kumupfira? Ariko Imana irakoresha amayerekwa y'ubuvugishwa, igikoresho kitanabizi kugira ngo icyo gikoresho kivuga ibintu kanaka kugira ngo bihinduke ukuri. Rero umuntu araheza akabiga igice cy'ijambo, akabiga igice cy'ivyanditswe, kuko mbega ninde yo kwifuza gupfa? Nta n'umwe. Umuntu wese yifuza ko yobaho, ariko umaze kwibona mu vyanditswe ntacyo bitwaye nimba wotegeza gutanga ubuzima. Nicyo gituma Yesu cyage yavuze ati Mwami nimba bishoboka iki gikombe kindengane. Murabona ko ngaho muri we habayemo inyiyumvo nk'iy'umuntu, kuko bivuga ko Mpwemu Yera yamuhevye i Getsemani. Ni ukuvuga nimba yaramuhevye ni kubera ko ibyaha byose vyari muri we. Mwibaze uwo musonga wa kimuntu ati nimba bishoboka since mu ivyo bintu, ariko ahubwo nyene Imana yaciye imwereka ko ivyo bitegezwa kuba. Ati rero ubugombe bwawe bube kuri jewe nk'uko ijambo ryawe rivuga. We ngaho aho yaciye yongera kwirabira mu vyanditswe, kuko yari yarabivutse ubwa mbere. Atagatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe. Rero mu yandi majambo aho we yari yaramaze kubivugishwa ko ivyari kuba, ivyari bikiri bishasha kuri we yari abizi. Kandi nimba yarabizi ni kubera yari yibonye mu ivyo vyanditswe. Yategeza guca mu iyo nzira y'urupfu, guhambwa n'izuka. Nicyo gituma we amaze kumva iryo jambo yaravuze ati ni vyiza rero kugeza ubu hagira hashitswe ibi vyanditswe muwo bitegezwa gushitswamwo. Aho rero gufasha ku bw'izo mpinduka z'ikiringo, mu mpinduka z'ubwami, kandi mw'izo mpinduka buri gihe haba abamarayika bakuru babiri. Rero mu mubiri we bwite murabona ibintu bibonwa mu mayerekwa, ibyo Daniyeli yabonye hariya igihe Gaburiyeli yari kamwereka bya bintu byose by'impinduka z'ubwami bw'abaperesi, abamedi n'abaperesi, impinduka z'ubwami. Gaburiyeli yari kamwereka ko mu izo mpinduka haba abamarayika bakuru babiri. Ukora impinduka ni Gaburiyeli, ariko aravuga ati akeneye gufashwa haba hari Mikayeli. Nicyo gituma yavuga ati naba santita ibi bikorwa byose bihari byo gukora, ariko raba uwo mubiri wanje. Aravuga ati wose uragoyagoya n'ibi nta gikorwa ushoboye gukora, ariko amaze kubona ko imbere hari ikindi gikoresho Imana izorangirizamo igikorwa, rero we yaciye atekana. Nicyo gituma mu bitaro igihe yambwira ibyo yambwiye byose, akavuga ibyo yavuze byose, hanyuma yarambwiye ati ejo uzoze kare cyane mu gatondo kugira tubisubiremo byose. Kandi yari ameze neza, ariko avuga neza, asa neza. Uwundi munsi mu gatondo yari yamaze
no kuvuga mu gitondo cy'umunsi mushasha hategezwa kuba hari intuma imwe, ntihategezwa kuba hari zibiri. rero mw'uwo mwanya rero Imana hari kuba hariko harakora umwe, ntihari kuba hariko harakorera babiri. Nicyo gituma mu kiringo cy'ubuntu, mbega n'abakozi b'Imana bangana gute bariko barahakorera mu ngaburo yera, mu batizo n'ibindi byose. Murabona bari benshi cyane, ariko mu kibanza cyahera cyane n'umwe rudende, umwe gusa. Nicyo gituma bavuga ati ni jewe umwe rudende, kandi rero ivyo ngo ni jewe umwe rudende umuntu abisubiyemwo, rero araheza akaba igice cy'iryo jambo kigashyitswa, kuko murabona ko watarakiriko arakora. Harageze umwanya aho we yahevye kuvuga ijambo, yararivuga ariko yarivuga biciye muri jewe. Ni gute yovuga ko we yariko arakorera ngaho? Aho rero ku isi harasikizwa icyo cyanditswe cyo hadashobora kuba bavugishwa babiri bakuru icyarimwe. Aho babiri ntibashobora kwirukira rimwe. Rero aho hariko harakora umwe, mw'icyo gice cya nyuma hari mu gusobekerana. We yarakora ariko biciye muri jewe, kandi harageze umwanya aho habandanije umwe gusa. Ntiyashobora gukorera mu ihema we ngo hakorere n'ubukozi bwari kuba buriko burahakorera. Nicyo gituma we namba atigeze aginjira ku mugaragaro ngo abe ahari muri ivyo, kuko bwari ubundi bukozi, ntiyashobora kuba ari we. Bitagenze uko Imana yari kuba ihinduye ivy'iyerekwa ry'ihema, kuko marayika yari kumwe na Mwendata Branham amuvugisha. Iyo we aguma ngaho, mwibaze byari kugenda gute? Yategezwa kugendera imbere yaho hatarashika igihe cyo gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Igihe hari kuba hari kugaragara, bwategeza kuba ubwo bundi bukozi bw'uwo wundi yari kuba ariko arahakorera. We yabonye mu byo yabonye, akamenya ibyo marayika yamubwiriye ngaho byose. Aho rero niho yavuze ati ni ukuguma umuntu anumye, kuko iyo avuga ibyabereye ngaho n'ibyo Mwendata Branham yumvise muri marayika akamubwira ati ibintu uzobivuge ko na kimwe. Aho hari guhava hacahaguruka abantu benshi bagatanguza ibintu kanaka, kandi umwe rudende abizi ari igikoresho Imana iriko irakoresha, kandi icyo gikoresho nacyo ntikibivuga, kuko murabona ko ubu igitero byose biriko bitumbera ku gikoresho, kuko se kibarazi ko wagerageje gutera igitero, kuzana inzitizi mu gikorwa atera igitero. Icyo ashaka ni uko abana b'Imana bataragwa mu mwuzuro, kandi n'ivyo yashatse no gukora, ariko agerageze kwikimaza icotangwa kare, kuko murabona ko kenshi yagombye kwica Yesu. Iyo abikora ubwa mbere ntiwari uwo munsi nyawo w'impongano. Rero icyo gikorwa nticyo ari kugira ubushobozi, kwari kugira ngo we agume ari nka Yesu. Nicyo gituma yamuhaye ubwami, ati ndabiguha vyose niwapfuka mukansenga. Hari gusigara abo babiri bonyene, kandi yaragerageje no kumubwira ati niwikororere hasi. Hari igice aho Mwendata Branham yavuze na Mwendata William nawe ko vyamujemo ivyiyumviro vyo kwiyahura Yesu kugira ngo yikorore apfe, kugira ngo ntashyitswe igikorwa. Muri gihe se kibi cyashaka nuko Imana idashyitse igikorwa ku bana bayo. Rero ubu ni igikorwa gikomeye cyane, ariko kuragwa mu mwuzuro no guhindurwa. Umugisha ukomeye cyane, yego mu cyane uraje, umugisha ukomeye, ariko haraje n'urugamba rukomeye. Bivuga yuko yarize amaraso, no kuvuga yarabize ukuya kugeza aho muri we habaye ivy'uko amazi n'amaraso bitandukana. Bivuga yuko yishwe n'umubabaro n'ububabare. Murabona, ntiyishwe n'icumu, niko Mwendata Branham avuga ati ntiyishwe na rya cumi ryo mu rubavu cyangwa urugori rw'amahwa ku mutwe, canke kuba bari bamushikuye ubwanwa. We yishwe n'umusonga, umubabaro. Ubwo n'ububabare burengeye ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kandi ivyo byose hashushanyirijwe ibizoba ubu mu gihe cy'agafyondo, aho hazoba gupimwa uzoragwa mu mwuzuro. Mwako gace ka nyuma hazoterwa n'ibintu byinshi bizoza. Se kibi ni wazogerageza kwitambika
gutera igitero igikorwa na cyane cyane atumbereye ku muyobozi abakozi b'Imana. Hakubiswe umwungere intama ziraheza zigasanzara. Nicyo gituma umenga narabivuze ku w'Imana, nyine mwabona igitero kije gitumbereye na cyane cyane ku ihema, ikintu kije gitera iyerekwa ry'ihema, aho haca haba izuka, kuko ivyo vyerekana ko Sekibazo bari kagerageza gutera umutima awurandure, ariko ntazobishobora intsinzi isanzwe izigamwe.